musanzwe muri umumenyesha makuru mukurikiranira hafi iyi Primus League Burundi mbega uno musi kundwi ya gatandatu ubona iri kiragenda gute muri rusange novuga ni saison canke ni mwaka w'umupira mbona yuko hari akantu kagarutse kakantu ka suspense urumva ndabona yuko uno musi imigwi yose isumbanya amanota make kuburyo yuko bizogora gushike kumenya uzoba atahukana igikombe ca Primus League. Urugero ubona ko Aigle Noir na Vitaro nuruhe uno musi baheje kunganya kundwi ya gatandatu n'urugero rwiza umugwi wa Aigle Noir werekanye yuko biteguye icambere bari physiquement bameze neza bakamegira n'umumenyereza mwiza w'umutacticien novuga yuko Aigle Noir uno mwaka urabona yuko nayo nyene yifashe neza kugira abantu tatabyumvire kwa twabona yuko Aigle Noir igiye kuronka abana twavuga ni moins de 20 ans mugabo urabona yuko physiquement bahagaze neza atangora Aigle Noir ikira twereka kujya twari tuyiteze siko tuko turayibona imeze neza. Ubona nk'igice cyambere kizova kigenda gute ku migwi ine ya mbere biragoye igice cyambere tuzogihande aho bigoreye na mbega ugiye kuraba amanota basumbanye ni make gose nubwo uno musi turashaka kubona faze alihera Musongati baye ya mbere turashaka kubona faze alihera tukabona Bumamuri baye ya mbere turashaka kuba basumbanya amanota make akabijya naka akabijya ni ya suspense navyo yagarutse ni kakantu kagarutse urumva uyu mwaka ko ndawubona bizotandukanya n'ujya mwaka Vitaro yabaye club champion hakiri kare yagiye gutsindwa kundwi igira 9 uno musabara ko imaze kunganya inkino zitatu novuga rero hariho akantu gatandukanye n'ijya championa uno Musongati yagize yatanguye neza mwana ko yamaze kunganya na Bumamuru uno musi na message ngozi novuga uno musi biragoye kumenya kushika kuri phase ale uzoba ari wa mbere tugushimira wakoze ngozi.